GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Akamuna Jukuri Akamuna Akamuna Jukuri Akamuna Amachakubira fatiye kumadini Amachakubira fatiye kunarana oko Amachakubira fatiye kumadini Kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Nakamuna Nakamuna by'ukuri Nakamuna Nakamuna by'ukuri Nakamuna. Umviriza rero amakuru yanyu ndayafise n'ibimenyetso by'ubwicanyi mwagize ndabifise. Aha rero muhitondere. Ariko shwani zibiri. Amahitamo ya mbere. Kanyana uradivorsa n'umugabo umumpebere kuko nakare parfait ntimuberanya beranya na jewe. Ica kabiri naco ndatanga ibimenyetso byose mfise mu butungana. Muze kuborera mu mpimba. Ndabahaye imisi itarenga 3. Muzobe mwahisemwo kimwe muri ivyo bibiri. Turumvikanye? Turumvikanye? Mirubwo bwosozi bwanyu. Hema karabaye karasuiseke yo akumwana karayoye pomwa bakobwa mwe mawe bibintu turabigira nega mawe turakizwa niki uyu mugesera turagowe ma uyu ni wala kuri posiyo Pilato adushitse ku musaraba kamuna we Mviriza rubu Bariza namjuriye abaganza kandi numva bahagurutse neza. Mviriza rero wa mugambi nakubwiye tujane bukebuke ku minsi 3 aduhaye nta mwanya tugisigaranya wo kurindira ubu rero twombe tubishire mu ngiro uri nta mwanya dufite kwanye tubikorera pulapo dutevye mwibi bintu ko bari nko kwiyimbira imva mu bapfaje we sindimwo kirazira ze witondo watsi Ubaboshwe na kameremere imwe mu mbizi bahora imbere niraniya mivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutize Imana tuzovuga nkuko madame yabikubwiye je mbona ibintu byo guhunga no kwirwa winyegeza wikinga ibisaka ubiheba hanyuma ukagaruka mu gihugu ukabaho utekanye mbere wanashaka ukaza ugashikira ngaha ukaba ngaha kandi utekaniwe je niko ndabibona ibyo uvuga nibyo kandi ndabyumva kandi maze gushira amanga kanatsinda ntacyo tumenyegeza kuko ubu ndatahura ko kubaho uko ndabyumva ari uburenganzira bwanje so hama cyo kuza kuba hano naco ndacacikako hari ibintu ndiko ndakora hariya bigenze neza nta kabuza nzocanza ariko umwanya bitaragenda neza mwamuranyihanganira ntumugire ikibazo nzoza ndaza hano nkuje muhira Kesia wowe umuntu akuze nimba ari yo ngingo wafashe
ntawo kubera intambamye kuko twebwe tukwipfuriza amahirwe masa. Rero hari aho ngira nsimbire ndibaza turaja gusubira hanyuma. Nta kibazo bof. Kandi wirwe neza. Murakoze. Imana n'urukundo ikorera mu bumwe. Imana n'urukundo ikorera mu bumwe. Uvuga gute gukunda Imana Omar, nizera ko igikorwa wagitahuye. Shaka yo kugikora mu ibanga ntangere binashobotse ukorane n'abantu bakure. Ivyo ni bito. Bro. Yes. Twenga dukorana n'abantu bari seriye. Nizera ko utari nka babandi bagenda barahushagirika nk'abatabona iyo baca. Sisho nifuza nikimwe gusa, ha? Nuko ukora umuti hamwe n'abagande barahira bakavuga ati ya. Yemwe, mwebwe ni mundekera akazi. Hama Berize nitwahura azomenya ko yahuye na Nyamusi. Amajambo make ibikogwa. Ya. Natwe wakoze neza ku kanoti. Twe nitwivuruga. Mwebwe ntimwantumye akazi. Nimwe murategura ya modoka igenda tamapine ifisi. Mvugira ngo serekeye. Isandugu. Isandugu. Munga riseriye. Cyane. Akamuna byukuri akamuna Mukobwa wa Yesu kwagunye umpamagara gasakisaki anakubwira ngo mbwiye kuri telefone ukanka gushaka tuvugane mu ibanga kandi buri ahantu hibanga habaye iki wagize ikihe kibazo nukuri ni wiyugorora umbwire ntugumumbonera mu gicapo cy'ubukozi bw'Imana gusa wibuke ko ndi umukobwa mugenzawe nukuri bamahoro kandi wumve ko tuwuje unyisanzureho. Eka nukuri nta kibazo gihari n'amahoro menshi pe. Erega narishatse tube turiganirira none n'impaka tuze turahurira kuri eglise gusa nibi biba bikenewe tugasangira n'agafana. Oya reka sinigwe ndagucisha hirya no hino pa. Hari amajambo nigeze gusoma muri Zaburi ayo majambo aranzazanira ndavuga nti reka nzohamagara umukozi w'Imana Pamela ayansobanurire. Byari ivyo naringize ngo ni kibazo wagize ayo majambo ari hehe tuyasoma. Somera muri Zaburi igice ca 50 uhereye ku murongo wa 16 ugeze ku murongo wa 18. Zaburi igice ca 50 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku 18. Okay. Haravuga ngo ariko umunyakibi Imana iramubaza ati wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe. Ku 17 haravuga ngo kuri nyanka guhanwa ugashiburira amajambo yanje nyuma yawe. 18 iyo ubonye umusuma wemeranya nawe kandi wifatanya n'abasambanyi. Amina. Iyo Zaburi waruyizi kumengo yisomye nk'umuntu ayimenyereye. Iyi Zaburi hari umuntu atayizi ahubwo ikibazo ngize ni igiki utatahuye muri ibi byose ko mbona byose byisobanuye byose biratahuritse. Ndumiwe Pame wakabaye waruzi iyo Zaburi hama mukifadikanya na papa mu gukora ibibi mwirirwa murabesha abakristo mu rusengero.
yo nimihangane cyane yo ego ndumva ko muri bintu bitoroshe ariko nagira tuganire gato mbega umurwayi mufaniye uyu murwayi ni inshuti yanje magara wabikadasohoka wiwanje uwo tujyana hamwe uyu ni nk'umwana wanje n'umugenzi w'umukobwa wanje byagenze gutya yashyize ngaha gutya uyu murwayi yazanye n'abagira neza mu bisanzwe situation yiwe yari complique ariko basize bamurihiye kosyo bamusigira n'andi mafaranga y'ibanze niyo mpamvu umuntu ariko aravuga ngaha gusa kugeza ino saha twari dufise ikibazo kuko nta muryango we twari bwabonye kandi kugeza n'ubu tuvugana nta n'umugarde malade afise ego ku mahirwe make canke menshi yoba hari mubamuzi umuryango wiwe ku by'ukuri inshuti ziwe turazizi ariko ntiziri hafi ziri kure cyane mugabo je ni umukobwa wanje ntugire ikibazo turamugumako turamugwaza kandi tuje turabugunu twopanga tuje kumurondera ibyo afungura ni vyiza cane ko mufashe responsabilité yo kumwitaho nagira ndabashimire rero ko mwemeye gufasha uno murwayi nk'abantu mwemeye gufasha uno murwayi rero hariho information mwari mukeneye kumenya ijanye n'uno murwayi ku ntumbero yo kugira muzomenye uko mumufasha no kugira mutabarize mu muryango dukurikije icegeranyo c'ivyashikirijwe na muganga mukuru uyu murwayi yakubiswe mu mutwe bituma atakaza ubwonko bwibuka mwihangane basha sindabibabwiye kugira ngo murire ndabibabwiye kugira mumenye situation y'umurwayi kugira muzomenye ingene mumutabarira rero yamaze gupfa none kamugana ku bana n'ibintu bikunda yuko mwamukurikirana iyo ndwara igakira basi agasubira kuba umuntu ari normal mbaje ikibazo ciza cane dukurikije icegeranyo cyatanzwe n'abahinga babijejwe burya uyu murwayi afise amahirwe make cane yo kugira ngo agaruke ibuntu ariko nk'uko mubizi twebwe abaganga turavura ariko ukiza n'Imana rero hari igihe Imana ibijamwo umurwayi akagaruka ibuntu yamara dufatiye ku by'abahinga bavuga amahirwe ni make cane mwihangane cane niho bavuze ko ingona iva mu ruziga rigaturume kwera aho ivyo bibazo wabuze kwibaza so na nyoko wabasize muhira uje kwibaza jewe mugaga yemwe ibintu biraza nabi koko beni kumbe nawe ntushigikiye so na nyoko harahiye koko kumbe nawe akabaye umaze kubona ubujyajya bwa so na nyoko utanabushigikiye shanda kugira inama ufata ivyo bibazo byose ufise uvyegeranye ucuja kwibaza so na nyoko iyi mirongo nawe warunzaniye ngo some emwe so na nyoko nibo batanguye kuyinyigisha kandi wanashima n'ukuri bayizi kunsumvya ahubwo rero bene nimba atakindi kintu cy'akamaro ubona wo kwicara ukambwira akaba ari ibinyene wagira umbwira atakindi worenzako je mba no kwigira ntwavuna ntujya no guhagafanta nguriye Pame umbabarire shobora kuba ndagukoza hababaza ariko ubu butumwa ndakubwiye bwari gwawe ntibwari bwa papa na mama bajya bandekere ndafise uko nzivuganira nabo ariko imbere yuko haguruka nagoma ndakwibutse ko mwiyo zaburi nyene ku murongo wa 21 havuga ngo ivyo urabikora nanje nkihorera ukibaza ngo mpwanye nawe gose ngo ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikira Pamela ni wibaze ko ivyo muri ko murakora n'abavyeyi banje bizijana reka shanda kureke nigire erega buryo uhaze ntasobwa n'umugani Mekani de
oyama jagara ndakubaza none nkaho ubona tugiye gute tugiye tutamugahuye ngo tumushikaneyo ibintu tukozibona ari biki ngaho ubona tugizera Kamuna mwana wanje utekezwa kunyizera hajya affaire termine oyama hajya ko taracikana ngwashikeyo hajya ubona razutse mwana wanje ndakwaye itegeko nka nyoko wawe ubwo rushinge mvuze ati jugunya oyama ndarutegute kandi nutarakora icyo kwaje gukora oya ndukuri nawe wibonye sigaye mvuga ukavugiriza kanyana ale jugunya na rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutize imana tuzovuga ibi nakamuna ushima imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo rero muhoza ninje ho gushimira ukuri warakoze kandi warakoze cyane buryo umugenzi ikindi yatabari wowe nari ngiye kugwa mu manga imanga ntazopfa nikuyemo nukuri narabonye umugenzi w'ukuri bivanye n'inama wangiriye burya rero ukuntu ibintu bimeze kuva inzu ndayikuye mu maboko ya Bishop nkayisubiza je mu biganza Alex ubu ni umwana turahuza burya ikibazo ntiyari umwana ikibazo yari je wenda mubangamiye ubu nta ngorane n'ibihari burya rero inama wangiriye niyo yatumye mfata ingingo ikomeye Mama Alex wowe urazi ko uri umugenzi icyatumye ndaguhamagara ni inkuru numvise kandi sinari kuzigumizamo ntakubajije ariko kugira ngo ndakubwira ibyo numvise byose hari ikintu ushaka kukwibariza burya ijya nzu wahaye Bishop bakunda ngo ni uko hakoreshwa ibitangaza by'ukuri wari wamanje kugishina mu mwana wawe muhoza mugenzi wanje urazi kuri inshuti kandi uri umugenzi naho guhisha tuyaga byishura bize jewe fata ijya ngingo sinigeze ngishina mu mwana jewe naje navyiyumviriye mu bwenge bwanje bivanye n'ivyo yari karampanurira cyane muhereza ijyanzo jewe ivy'ijyanzo biriko biratuma tudacana uwaka n'umwana je mbere bigenda kugiza ukuri abana bo buje barantangaza ni gute umwana nivyariye yombuza guhezagira umukozi w'Imana muhoza nimba ari n'umwana wanje yakuntumyeko nukuri ababarira jewe gahunda afise urabona ko mvuye mu rugendo ngomba gucangira transfer ndayimwandike ko Bishop iputeshwa ute Mama Alex ahubwo niba utarabikora ndaguhanuye kubiheba burya ujya muhanuzi wa Bishop bakunda ari we yitwa Pamela uratse ko ari umugenzi wanje sinzi ukuntu twari ko turaganira hama yivamwe ambwira byose ujya mu Bishop wumva n'umusuma n'umunyonyezi burya bari bagupangiye amakuru yose bakubwira bari bamanje gutohoza hajya nta mpwe mwera yarimo muhoza aho uri mukuri ntabibona nyaza arambwira utuntu anyengenga asubira nanje nkagira ibishobisho bona rose umuhanuzi w'Imana muhoza ujye mugabo ashobora kuba n'ukorogaroga nibaza je ko yampusha imiti mugabo ko je ndabimenye kunyibi yakabanga ndafise ukuntu ngiye kubigenza urakoze jewe nyene nzoza ndaguhinyisha nkubwira ati vyagenze uko vyagenze uko by'ukuri ufashe ingingo nziza gusa ico no gusaba uragenda bukebuke Pamela ntibaziba muce n'ikanda bamenye ko ari we yabimbwiye kuvyukuri intambara nagwanye hagati yanje n'abakunda ntivyari byorosha ariko Imana yarahabaye Mama Alex ndagushimiye cyane kutagabije ujyo mu mutima kandi n'impanuro naguhaye kutazitesheje agaciro Mama Alex cyukura umugenzi kuvyukuri sinayi kubona ugiye gukoza agatoki muziko ngo nirengagize kiretse yungabira hama rero mugenzi burya kijya kibazo wagize kiriko gihura n'abantu benshi aho hanze bari kubahura n'abantu biyita ngo nabavugishwa b'Imana ukuri mu bisanzwe ikibazo subwa buvugishwa ahubwo no kubuvugishwa buza ku bantu hama abantu ntibibuke kubusuzuma erega mugenzi hari ikintu abantu benshi birengagiza n'Imana irakunda umuntu agira amakenga kurutujana nyabahururu
reka nkwibutsa akantu mbega Mose imbere ya ca gisaka ugira yaciye afata ingingo yo kuja muri Egiputa kubera abonye kijya gisaka kiko kirakumuriro byonyene oya namba ahubwo yarabwiye Imana ngo mbikindi kimenyetso kuko yumva mu mutima iwe bitaruzura abantu benshi rero dutsindirwa ngaho kuko tudasuzuma ubuvugishwa ngo dutore mu by'ukuri yewe uzi kwako kantu ariko ariko gama je nkigora nkagura iserenge nzi ngo tugiye gutera urushinge rw'amazi umuntu muga bikarangira uvuze ngo tubireke kuya je bijya ntuje n'ibyanyohera n'ubu vraiment je numva wapi umviriza rero nawe ibyo uri kuratangura none wanyobewe je wondi jewe reka je byo nkuramba ndabizi kandi ndafise ubwenge ndabikorana iyo ndiko ndavuga ati reka hari impamvu ndiko ndabikubwira jewe ariko ndapanga imipango kirazira kuzura honyoza mwubwo unono bwawe ngo nubuguru uhonyora ibyo utazi uvuga n'ibyo utazi none umupango wawe gamana uko ubona waze ko tumushikanayo ahantu ubona yuko amafaranga yacu twereko turapfisha ubusa iyo tika yo kumurungikira kuzimu nitwotuma tuyibika tukayikoresha ibindi canke tukayibikira kuzoyirungikisha uwundi wewe urukwarura gute wewe umuntu yatakaje ubwonko bwibuka akaba atakibuka n'izina ryiwe wowe umva afise ubwenge bwo kutugwanya imipango yanje rero nukumureka karuhira muri inosi akayikorera akayisangangukiramwo akayiruhiramwo akayigongokeramwo akayiriramwo atawumwumviriza jewe ntatike ryanje ndiko ndonona mu bisanzwe ndamurunga ikikuzimu kuko yo bagiye kuruhuka naco no bankotse kanyana mwana wanje mu bisanzwe no munezero wanje jewe kamuna na uziko ivyo bintu ari ivyo none afazanzamye ikintu dukwiye kuba mu mashimwe mu ndirimbo tugatamba ahubwo rero ubu tugeze mu mwanya w'amakorasi y'amashimwe ngo nukuri ndemba warayo wibuka iyo kamuna atabikora twari kubyita ivyande none ko abyikoreye no gushima gusa iyo mawe atabikora twari kubyita ivyande mugagama uyu umuntu ari mu mashimwe iyo kuntu usanga amashimwe ariko arinjira namwo no mu ndimi ngo twari kubyita ivyande ni nyamama none kandi inyama zijanye n'umunezero none gute iyo mawe atabikora twari kubyita ivyande none ko abyikoreye no gushima tugashinya iyo mawe atabikora twari kubyita ivyande none ko abyikoreye no gushima gusa iyo mawe atabikora twari kubyita ivyande none ko abyikoreye no gushima gusa Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.